na bamwe na bamwe twaravuza bitwa ba Anthony Rudiger bari mu mvune, bitwa Franco Masosuno bari mu mvune, abakinyi uvuga batandukanye bari mu mvune, na bamwe uvuga ngo bagikorera garuka ubu muri MADRID tuvuga ngo abakinyi bari mu mvune cyane. Ariko ngenda kuba mvuga kano kantu eske no munsi Houston, duhere kuri Houston, kumva imvune ya witwa Tchuameni akaza kubamara hafi indushe kuri zitatu, biraza ko bivuga iki kuri equipe yitwa Madrid, mbega ari tuza ko vyonona hoho twovuga iki mu majambo novuga ngo kwitwa Tchuameni kuba twumva ko gikubamara imvune vyanatumye nashaka no muri equipe nationale, ndavuga ya y'Ubufaransa atatuwe ko muri equipe nationale sangwe inorongowe canke ihamagagwa no witwa Didier Deschamps, witwa Tchuameni akiza akabazo k'imvune kakubona mu mara nashaka indusha kuri zitatu muri equipe yitwa Madrid. Novuga ati ni imwe mu nkuru z'umubabaro cyane zagiye kuba zinagaragara muri ino ndwi, na cyane ku mugwa Real Madrid kubera ko bagiye kuba babura umurimo w'isandatu wabo mwiza cyane. Tchuameni yaragize iminsi afise ikintu afise igikorwa karabafasha kinini cyane muri no mugwa Real Madrid kuko kanasinda numwe mu bakintu uvuga ati yamaze kuba nitora muri style z'uno menyeza Xabi Alonso neza cyane, novuga ati nko kubice nka 85 kwijana. Rero uvuga ati inkuru y'umubabaro cyane kuko ni Real Madrid za kuba yisanga no mu bibazo byo kutangura kwiga ukuntu bashobora kurondera umusubirizi wa Tchuameni, kandi nizera yuko muri iki gihe nigiye gitegerezwa kubagora cyane kubera yuko kugeza no munsi canke ava umugwa Real Madrid ntibari bwanige ukuntu bashobora kuba babona tegura umusubirizi wa Tchuameni, kubera yuko ugejeje kuraba ni inkino nyinshi Tchuameni wasanga ari present tegezo gukinisha, tegezo gutangura ndetse kanatsinda bakanamwifashisha mu buzibizi inyuma muri defense. Novuga ati Tchuameni numwe mu bakinyi novuga ati yarafatiye runini cyane no mu Real Madrid. Yego nivyo barafise Federico Valverde, ariko ni Federico Valverde no munsi ubona nkaho umengo bivanye n'ukuntu umengo ariko arakinishwa cyane ku ruhande rw'inyuma. Yego ni ibintu bimaze kugaragaza yuko Federico Valverde bizosa nkaho ni nkabishasha bizomusaba gusubira kandi gutangura kumenyereza kugaruka gukina kuri nimero 6 hariya mu kibuga mu mugwa Real Madrid. Mbarumva rero ni nkuru mubabaro cyane, ariko kanatsinda ntura mu mabaro munini ko yagotse John Alexander nawe nyina sanu wagarutse ikibazo cyo kugira ngo asubire kandi akagifata. Novuga ati Real Madrid igiye guhana ikibazo cyo gutakaza nimero imwe ariko hakabona ikindi nimero. Iyo nimero igiye gutakara ni nimero yahe? Ni nimero ya Tchuameni. Nimero Tchuameni ni mukasere akina ku biro 6 mwiza cyane, yarafatiye no mu Real Madrid agiye mu mvune, ariko ni imvune udashobora kuvuga ati yotera ibibazo birebire cyane kubera yuko barafite Federico Valverde bashobora kuba bona hagarukana akakina neza kanatsinda. Yaranigeze kuba hakina igihe kirekire ari kumwe n'uno menyereza ndavuga Carlo Ancelotti. Ariko kandi ni Federico Valverde nyene nawe nyene ubwiwe yarafatiye runini cyane no mu Real Madrid ku biharuro bibiri. Rero ucugaruka ukiyumvira ati Federico Valverde nivyo arahari, agiye gusubirira Tchuameni agaruke kuri nimero 6, ariko kandi ku biharuro bibiri bisigarana nivyo John Alexander ariko biravuga yuko nivyo Tchuameni yagize akabazo k'imvune, ariko barafise witwa Federico Valverde nkuko ivuze. Ariko umukino uvuga ngo wanashaka yitwa ko ari umukino uvuga ngo akina kuri nimero 6 yoba yanagarutse. None umukino uvuga ngo nawe yitwa Kamavinga yaramaze imisi novuga ngo nawe mu mvune mugabo twanabonye n'witwa Xabi Alonso avuga ngo bivanye na match novuga yanakinya kayikina kuri Clasico. Uno munsi ndenza kuri ko ndamona ko wanashaka ari wa mukenzo uza kuri kararonka novuga ngo ikibanza rukina mu minsi twavuze ati mbega witwa Kamavinga ko bagarutse muri equipe yitwa Madrid, tukatubona ko bafise hagati mu kibuga amazina ba Fede Valverde, bafise witwa Tchuameni, barafise witwa Rudiger, bafise Jude Bellingham, barafise amazina atandukanye na ba Dani Ceballos. Ati no munsi azakuronka ikibanza kimeze gute? Ariko no munsi abantu bavuze ngo nivyo yagize imvune, ariko bigaragara ko Kamavinga nawe bamaze ko karagaruka ko no munsi ari wa mukino vuga nawe asubira akira kuri poste novuga nka nimero 6. Ica Kamavinga nico ndemeranya naco, ariko tutugaruka ku kintu kivuga giti nivyo Kamavinga yahero mu mvune, yari mu mvune zamajije hanze igihe kinini, ariko yagarutse araha urukino rwe rwa mbere bahura na FC Barcelona El Clasico yitwaye neza. Eske twafise cizere ko ijya performance Kamavinga yatanze kuri El Clasico ni gorugira zogumako. Garuka kandi ongera urabe ku rukino rwa Liverpool, Kamavinga aratangujwe akoreshwa kuri poste yakoreshejwe muri El Clasico. Eske ibiharu yatanze imbere ya El Clasico nivyo yatanze imbere ya Liverpool? Oya ntana gato. Rero biragoye mu nka Real Madrid mu gihe uzi ko ufata ikibanza ca mbere uri kuri rukanzanya no nka FC Barcelona uri nyuma yawe, nizera neza na neza yuko mu nkino zigisigaye
Uwitwa kuri Real Madrid uri imbere ya FC Barcelona yisumba amanota nubwo bagira kuri 9 no bahageze hawo kwijajara utangure gufata amariske yo kuvuga ati ngo jewe ngo sacrifice no mukinyi ndavuga ati Federico Valverde ngo ntaguze Kamavinga ntaragira icize neza ko ashobora kuma ibiharo bihoraho kuko no munsi ugiye guhurana na Rayo Vallecano Rayo Vallecano ni wa mugu kunze kugura ino migwi igera kuri ibiri bya FC Barcelona byo turavyuka twaranabibonye baranganyije urukino rwabo rwa mbere kandi Real Madrid nayo nyene imbere ya Rayo Vallecano bazosohoka bayisange hariya mu biti Rayo Vallecano ni wa mugwi tumaze kubona neza iyo usamaye uri Real Madrid cyangwa FC Barcelona iragutsinda nta kabuza mbese uza gusacrifice Federico Valverde gutanguje Kamavinga utaragira icizere neza nivyo guha ibiharo vize imbere ya FC Barcelona ariko kuri Liverpool aratakararana uranamubura uza kumusacrifice imbere ya Rayo Vallecano nguje kumutanguza eske no atakaza go rukino urafite icizere neza ko uzobandanya uyoboye igara liga mu gihe ukifuza kuritahukana cyasigaje inkino zigera kuri 20 FC Barcelona musumba amatagera kuri 5 uratakaje urukino rwa Rayo Vallecano Barcelona baratsinze Celta Vigo kandi wibuke neza izindi nkino zose musigaje uriko urumva uracasigaje urundi rukino uzohura na FC Barcelona nk'umugu wifuza gutwara igikombe urumva ko baza gufata wa mariski jema numva rero mu kiringo kumbure bakiriko bararondera icizere muri Kamavinga kugira ngo bamwizere 100% ko amaze kugaruka bona mwizera no mu nkino zimwe zitandukanye zinakomeye kanatsinda mbona yuko uwo barakoresha umukinyi nka Federico Valverde kanatsinda yahoza nahakina kandi wewe kenshi yama mu kibuga hama mu gihe kandi na Trent Alexander-Arnold yamaze kugaruka kuri poste yiwe nyene poste ayisubirane kanatsinda nawe nyene bimufashe kumenyera ino poste kuko hari zimwe muri style Xabi Alonso yifuza yuko yo mukinishamo zitandukanye kumbure no vuga ni nuko tumuzi Trent Alexander-Arnold kugira nawe nyene bimufashe kugwirana kumenyera ino poste kuko niwe nyene poste burya Federico Valverde bafa kwa muhengeka mu gihe bano ba Fubeke ba Real Madrid batahari ubundi Federico Valverde numukinyi wo hagati mu kibuga rero je kubganje rero numva yuko niko kajyo keza ko kugira ngo Trent Alexander yamaze kugaruka asubirana ikibanza ciyo hama Federico Valverde nawe agende gukuvura kiya kibanza cyangwa Tchuameni yagiye mu mvune kugira ngo Real Madrid taza kwisanga mu bibazo byo gusanga itangwa gutakaza amanota y'uburofa ngo ni mu bugingo bako barazana ngo Kamavinga ngo kubera ko yabaye performance nziza imbere ya FC Barcelona ibiharo vya Kamavinga si biharo je no kwizera neza kubera yuko ni Kamavinga adahoza ko no musaza agatanga visa ejo ugasanga arasama ibiharo bibaye nabi cyane benshi baravyibuka performance yatanze imbere ya FC Barcelona siyo yatanze imbere ya Liverpool adu Yusona aravuze ikintu aravuga ngo ubundi muri equipe itwa novuga ngo FC Barcelona kuba babuze novuga ngo witwa Tchuameni ati ni igihombo gikomeye tuno munsi banashaka wewe avuga ati witwa Edouard Kamavinga we kugeza muri kano kanya ni wa mukino uvuga ngo vyagaragara ko avuye mu mvune kandi yakinye novuga ngo mu match mwamwe herekamwe Clasico akina kandi na match novuga ko na equipe itwa Liverpool ariko bigaragara ko yerekanye novuga ngo performance nziza ku rukino rwa El Clasico ariko kuri match novuga ngo yabahuje equipe itwa Liverpool abatsinda vyagaragaye ko mengo ntabwo yerekanye performance nziza mbe kuno musi naho kubgawe witwa Tchuameni kubagiza akabazo k'imvune muri equipe itwa Real Madrid hari igihombo coza ko kiraboneka twobona ngo equipe itwa Real Madrid biza ko tuma twumva no musirikira sufra biza tubazona ko ikirabura amanota ruvuga ngo atandukanye ku ruhande rw'iwawe cyangwa za kuvuga ngo muri equipe itwa Real Madrid kuba Tchuameni hazindi poste no vuga ngo zizakoze kandi bakagera gukina vyiza n'abatokina nk'ivyo yakinye mugabo bagerageza gukina vyiza mu gitwara ko bafite abakina batandukanye ubwawe indushe kuri 3 Tchuameni ari nyuma y'ikibuga ntaco zotakona muri ku marezita ya equipe itwa Real Madrid nibaza ko ubwa mbere nibaza ko muri novuga muri equipe ya Real Madrid icambere reka waruvuze ngo kuri match ya Liverpool ntigenjeje neza ariko kuri Clasico hari genjeje neza jereka kwanza mbere muri iyi equipe mu mwaka weze umugwa Real Madrid novuga ko abantu bose twabona ko novuga ngo itari kiraronka resultat nziza bivanye n'imvune yari ifise mu bakinyi cyane muri defense aho turavuga ngo barudiga ba Ferlamendi n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Carvajal warasanga kenshi baba bari mu mvune habaye novuga ngo imvune ya Carvajal habaye imvune ya Rudiga ugasanga ya defense nta muntu numwe wo mu defenseur to kwizera ko novuga ngo yo guhumye umusaruro mwiza ariko mu nyuma waragiye kubona ko inkino nyinshi barafata Tchuameni bakamuvana muri miliye bakamujana inyuma muri Axe akabare novuga ngo akaza kwakina kandi agatanga umusaruro mwiza equipe ya Real Madrid sinza kuvuga ngo yatakaje novuga ngo match ya Liverpool kubera Kamavinga atari muri match cyangwa umukinyi kanaka atari muri match ahubwo equipe ya Real Madrid curaba
uyu mwaka iyo yahuye n'amakipe akomakomeye bimeze gute kuko bahuye na navuga ngo na ekipe ya Juventus twabonye umusaruro wabo yego bahuye na ekipe navuga ngo ya Atletico Madrid muri championnat twabonye umusaruro wayo ekipe Real Madrid kuva iyi championnat yatangwa cyangwa kuva season yatangura nta rukino na rumwe rukomeye iratsindira hanze bivuze ngo ekipe Real Madrid na Xabi Alonso hari ukuntu bametereje inkino zimwe ariko iyo iyi ekipe yasohotse ku makipe makuru nta nota na rimwe igenda ngo haronke bivuze ko rero ntabwo ari umukinyi kanaka yabaye mubi ahubwo ekipe umuntu no kugenda akibaza akavuga ngo gute ekipe Real Madrid iri kiyaronka amanota ku makipe nibyo bayarose kuri ekipe FC Barcelona ariko nayo ni classico novuga ko nayo ahubwo bari bakwiye gutsinda ibisindo byinshi kuko nimba ekipe twagiye tubona iyo ekipe Real Madrid itameze neza ekipe FC Barcelona akaba ari imeze neza 100% ekipe FC Barcelona iri capable yo gutsinda n'ibisindo 4 canke 5 yego ariko ekipe Real Madrid kuri classico hari habuze abakinyi novuga ngo benshi muri ekipe FC Barcelona habuze Pedri hari habuze Rafinha hari habuze Lewandowski nawe nyine abo ba Joe Garcia Joan Garcia urabona ko ekipe ntiyari ifise amazina amwe twe kwita kugirako ariko Real Madrid nta bushobozi yerekanye bw'uko yosinda ekipe FC Barcelona ibisindo 3 canke 4 ku busa bivuze ngo rero Tchuameni nivyo umuntu ashaka kuvuga ko ari uruhombo kuko imvune n'uruhombo muri rusanga ariko je sinza kuvuga ngo biraza kuza vya affect ijana kujana ekipe Real Madrid kugeza ku uyu mwanya hahandi babrikora barahazanye Dini Ujise Nedere Militao mu yimisi ameze neza ukaza gutereka ko kuri nimero 2 ko Carvajal na Trent Alexander-Arnold nabo banavuga ngo baza kuba bahari ugacigenda kuri nimero 3 atakosa na rimwe rihari nabonye Ferland na washobora nubundi kugaruka vuba ibyo byose rero biraza kuba bituma nubwo umuntu ashaka kwiyumvira ngo ekipe ya Real Madrid ishobora kuza igasufura bivanye nuko yabuze Tchuameni je siko mba mibona kandi hagati mu kibuga igeresoko hariho Tchuameni hariho Jude Bellingham ashobora kuhakina hariho navuga ngo Arda ashobora kuza bakamuhengeka n'ubundi ugasanga n'ubundi yabaye umumiriye mwiza canke umwe makinyije n'ubundi ko ndavuga ko muri equipe ya Madrid uvuze ko ari we mukinya ari karakeri amakaziyo menshi muri equipe toba wibeshe bivuze ngo rero nivyo n'uruhombo ariko nta resultat mbi bazoronka baca bavuga ngo igituma twabuze resultat nziza nuko twari twabuze Tchuameni kuko ubu bigaragaza ko muri equipe ya Madrid nta mvune nyinshi zihari kandi turwasomene nivyo ushobora gusanga n'ubundi zirendo nuko ntarara bakarendiriye neza ariko bishoboka ko n'ubundi atandura urukino rukomakomera rurimo kuko equipe ya Barcelona barahuye equipe ya Atletico Madrid barahuye irabatsinda ikipe muri championnat no kwita ko n'ubundi nibiri muri kalendari yabo ishobora kuza ikabatsinda ari ni equipe ya Villarreal niyo mwimisi ariko nabone imeze neza ubundi nkuko urabivuga ravye witwa Tchuameni Buonado mu match novuga ngo yimirije kutazoboneka harimo match novuga ya Real Vallecano bakina muri weekend hari match novuga ngo ya Elche bazokina na nino equipe itwa Real Madrid kandi zoba yatembereye batokina equipe ya Olympiacos bikanashoboka ko ashobora kuzobora ku rukino rwa Girona mugabo inkino ziri officiel ashobora kutazoboneka Tchuameni ni Real Vallecano ni Elche na equipe ya Olympiacos muri Champions League aho honyene mu makipe yose nibaza ko nta rukino rumwe butakaza ngo uvuge ngo ni Tchuameni nivyo twabonye equipe Real Vallecano iziga challenging equipe FC Barcelona muri championnat equipe FC Barcelona aribuze kuri ndavuga ngo ku rukino bahuye na equipe ya Real Vallecano equipe ya Elche nayo se equipe twovuga ngo ni equipe yoziga challenging equipe Real Madrid nivyo ikari irimo hagati ya equipe Real Madrid na equipe FC Barcelona amanota hafi 5 yonyene nibaza ko ni ikari ishobora kuzikavayo ariko turabe muri rusange equipe Real Madrid nubwo twovuga ngo Tchuameni yabuze ariko equipe muri rusange umwaka imeze neza sinobibaza ko Xabi Alonso mu mwaka wese nimba ndavuga ngo nimba isezo yashitse muri equipe bamusaba ati equipe ya Madrid mu mwaka wese twabuze Champions League equipe ya Madrid yabuze ibikombe byose navuga ngo biriko birakinirwa ku mugande w'Uburayi canke bashoboye kwitabira ariko uyu mwaka nibaza ko umumenyereza ni Ancelotti yarabibuze bashatse gusaba hindure navuga ngo uwahora amenyereza equipe sino ntibamuhinduye ngo nuko yatanze umusaruro mubi kuko abakinnyi yarafise ntabwo bari capable kuza guhangana n'andi ma equipe bivuze ngo rero uyu mwaka equipe ifise aba defenseur beza nivyo bashaka kugira izo mvune ugasanga n'ubundi habuze Dini habuze Militao canke inde ariko barawuri Asensio n'ubundi bashobora kuza n'ubundi bakinjira muri ya defense bivuze ngo
uyu mwaka tugeranije n'ubundi no mu iyo myaka ekipe ya Real Madrid tugeranije no mu mwaka uheze ishobora kuba ni nziza ku buryo bw'uko umumenyereza Xabi Alonso atamusaruro mubi yoronka avuge ngo nuko nabuze umukinyi kanaka cyangwa umukinyi kanaka kuko ari absence ya Tchuameni nibyo niwe novuga ko mu mutima novuga ngo ngaha muri miri no hagati mu kibuga novuga ko hagati mu kibuga ari umukinyi no kwita ko urabona ko arafatiye imipira ivuye inyuma ara protege aba defenseur ugasanga yatanze imipira ku basatirizi haba Kylian Mbappe canke Vinicius canke ibiki ugasanga kombinazo yabo hagati ya Ardagira Tchuameni ndetse na Fede Valverde nubwo rimwe mu minsi yo habuze Carvajal ndetse na Trent Alexander zo gusanga bamumanuye inyuma ariko hagati mu kibuga n'ubundi ni habura Tchuameni bakazana Ardagira bakatereka novuga ngo Fede Valverde ugacuza na Eduardo Camavinga nawe mu mwaka wese champion isezi gitangura nta numwe yabona ko Camavinga zoshobora kuronka umwanya muri equipe ya Real Madrid ariko urabona ko hamwe na Xabi Alonso barashoboye ko umwana wo gutangura kandi nawe ariko arabuvyaza umusaruro kuko inkino zimwe ari karakina nibaza ko atabo Breminga Eduardo Camavinga bivuze ngo rero hagati mu kibuga nibaza ko nta kibazo kinini kihari Jude Bellingham arahari ntushobora kwirengagiza ko Jude Bellingham nawe yaje kandi ari mu bihe byiza ariko aratsinda ibitsindo ariko novuga ngo nubwo yavuye mu mvune ntabwo bisa nkaho byamukanze cyane kuba agaruka gusubira kwiyentega muri equipe novuga ngo ya Real Madrid bivuze ngo rero nivyo n'imvune kuri Tchuameni ishobora kuza novuga ngo ishobora kumusubiza inyuma ariko ntuvuga ngo izosubiza inyuma equipe ya Real Madrid babuze gutwara canke kwitwara neza muri izi nkino zitatu haba kuri Rayo Vallecano canke Elche canke kuri Olympiacos nibaza ko ari zimwe mu nkino zizaba zinakanganye cyane nuko kabisa uwitwa Tchuameni uvuga ngo yagize akabazo k'imvune kagiye kuba kana mu mazano uvuga ngo hafi indwishika kuri zitatu ateka araboneka mwamaze kumva ko agikuba bura mu nkino zitandukanye muri equipe urukino rwa Olympiacos Champions League hamwe ukino uvuga ngo rwa Rayo Vallecano hamwe n'urukino rwa equipe twa Elche nuko bimeze ariko nanabonye uwitwa Mazimedi yavuga ati Tchuameni n'umukinyi uvuga ngo mwiza ariko ati nizera ko nimba Xabi Alonso ari umumenyereza mwiza wumve ko vyoroshe gusubiriza Tchuameni yakara nuvuga ngo ari cyumviro cy'uwitwa Mazi Media TV tuva kwitwa nuvuga ngo Tchuameni twinjira kuri ndi zina yino equipe itwa Madrid nyene nuko nkuko tubikesha ikinyamakuru uvuga ngo Marca cegere equipe itwa Real Madrid kivuga ko neza witwa ngo Anthony Rudiger ari wa mukino uvuga ngo buriya ngo yoba yifuza gushaka kongeza amasezerano muri equipe yitwa Real Madrid ngo mugabo wanashaka ibiganza byanatangwa nashaka kwa Tchuameni nako witwa Anthony Rudiger nino equipe yitwa Real Madrid n'abasanga bamuhagarariye ariko witwa Anthony Rudiger azagira akabazo novuga ngo kimvune biza kwekera mutuma nashaka ibihagararo nako ibiganiro bisho guhagarara umwanya n'umwanya nguno munsi ngo ibiganisha kuzosubira kazosubira wanashaka mugi witwa Tchuameni nako witwa Anthony Rudiger zo yagarutse mu kibuga bakara performance nziza ziwe bakaraba ko akageza gukina neza bakaraba ko byukuri ari umukino ushaka kongeza amasezerano bwana Yuso no munsi muri equipe yitwa Real Madrid kuviza rya kuva na kwizina yitwa Anthony Rudiger biraza ko avyura ko ashaka kongeza amasezerano muri equipe yitwa Madrid akamongera ayandi masezerano mu gitubona ko ari muri babakino uvuga bamaze kukwiza imyaka ni muri buri ngishika 30 n'iyindi hariya Anthony Rudiger ubwo ko yamaze kugira akabazo k'imvune nibaza ko bamusezerera muri equipe itwa Real Madrid ko nanabonye wanashaka ndanabifatanye n'inkuru nabonye ko muri equipe itwa Madrid witwa Marquegi bukiya equipe Crystal Palace bamaze kuvuga ngo buriya muri equipe itwa Real Madrid witwa Marquegi ngo ntabwaza ko karongeza amasezerano nako ntabwaza kuba bakimurondera muri equipe ya Madrid twayabona ndwa imigitandukanye za Bayern Munich imigitandukanye equipe itwa Real Madrid yamaze gukuramo akarenge iri zina rya Rudiger ukumva Marquegi nawe ntabwo agiye ko yinjira muri equipe ubwo nibiza ko avyoroha twumva ngo muri equipe itwa Madrid baramweje amasezerano canke baza ko mubwira ati wewe imisi kwamaranye uva muri equipe ya Chelsea Blues ukaza ukadufasha ibitandukanye uri kumwe n'aba Edemetawo uri kumwe n'amazina atandukanye novuga ngo muri defense betwa barawura session n'andi mazina Rudiger Houston aza ko yongeza amasezerano vy'ukuri